Yes ndabaramutse ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose ndabaramutse ndabipfuriza gutera imbere mu kazi kanyu ka misi yose kuri microphone ni Guy Bienfait Customs aha turi rero ukaba twaje muri conference de place ni ya DJ Paul muraza kumva byinshi kubijanye na Crystal event musanzwe mubizi yuko evenement DJ Paul ateguye usanga ari evenement imeze neza aza kutubwira abarinzi yashiye gutumira ko uzokumva concert zirimo Big Fizzo zirimo Sad B zirimo ba Orege ba Benny Music hazarimo abarinzi benshi batandukanye wowe rero ugerageza ukurikirana conference de presse waza kumva byinshi hamushugira na commentaire wumva ico hotelera kuri event ugire na partage kugira ishikira abantu benshi muri gahanye mwaratumye ko nkabamenyesha makuru mwatumye ko na Crystal sanzwe kuri ko muranabibona haba kuri no basha Crystal haba muri twebwe haba CEO wa Crystal ariwe Paul Izimana no musi rero murazi ko Crystal ihari kugira l'agence événementielle organise ibiteramo tubahamagaye kandi kugira tubabwire ibiteguro turi mu mwaka wa 2021 mwaragiye mubona byinshi mu myaka igiye irahera ariko twaravuze tuzi même bimeze gutya 2021 reka tugire ico dukoze dukorere abarundi bose dukorere abakunzi b'umuziki haba umuziki ndundi canke la musique internationale et voilà turaza hano tugira twabwire bitunganijwe muri rinoci aho mwumvise yuko hari ibiteramo bigera kuri bibiri kimwe c'itariki 17 ukwezi kw'indwi reka n'ikindi c'itariki 14 ukwezi k'umunani aho Crystal musanzwe mumenyereye ubutambiro buzokwija imyaka 8 buriko urakorera kuri Sorbonne. Voilà, n'ibindi bigiye bitandukanye muraza kumenya byinshi si ibyo ariko ni DJ Paul no musi ariko aragerageza kugira icakoze uko ashoboye kugira ngo uno musi umuziki ndundi ugire iyindi sanamu mukanya gato rero turaha ijambo DJ Paul CEO ababwire byinshi bitunganijwe reka muraza no kuronka kanya aho mu bazibazo bigiye bitandukanye hari abamedia twaciyemo hari ibimenyesha makuru twagiranye navyo abagiye batubazigina biriya mantablo hari bitatu abatari bwashikirwe cyangwa bavyumva ku matwi niko kanya rero ikibazo mufise mu kibaze ari ngaho kugira bishure eko karibu cyane murakoze mwiriwe ndashaka ndabashimire kubona mwashoboye kwitaba mukaza twabateye akamo muratwitaba muraza kugira ngo mushobore kumviriza ivyo tubashikiriza tutarangire rero dufise événement zimaze kuba sur à 200% ni zibiri hariho iya mbere izoba itariki 17 le 17 juillet ikazobera kuri Entente iyo nayo ku basanzwe badukurikira nibaza yuko mwari mumaze kubona ko iyo tuzanye umu artiste avuye hanze kenshi tuzita mu masohoro twita theme yayo ni Celebrity Night tuca turavuga tuti reka uyu mwaka tugire Celebrity Night mugabo yabaririmbye b'abarundi gusa niho twaciye dufata turongera kuri Celebrity Night tuyita Celebrity Night 257 cyangwa 257 aho naho twiyumviriye plus iyi nouvelle génération ndasko benshi ngaanye mukurikirana umuziki wacu cyane nouvelle génération n'abana bagezweho no munsi twavuga ba Wiz Design twavuga ba Oleg ba Mona liste ni ndende cyane gose bajya ba jeune ndashaka yuko tubaha ikibanza gikwiye kuko murankurikira ibiganiro byanyu byinshi ico kibazo cyama kigaruka ni giki umuntu yokora kugira ngo umuziki ndundi ushobore gushika kure ni giki umuntu ni giki turiko turakora ni giki twokora ibibazo nk'ivyo nyeze amari byinshi cyane gose cyo turavuga tuti kubera iki tutobafasha muri yo sens muramaze kubona ibikorwa bya Crystal Event abantu benshi barabizamwo baravyitabira cyane cyo turavuga tuti kubera iki tutocisha mu biteramo bya Crystal Event kugira ngo bajya abana dushobore kubateza imbere niho twaciye tuvuga tuti iki kintu Crystal Event naho nkuko nabwira ndanabinisha muri ya minera cyane gose muri Crystal Event ubona yuko
abantu bose bazoca bakurikirana cyangwa bazoca bagira gute cyangwa ni iki kintu si cyo gukora twenyine turakeneye participation ya mwese kila murundi wese yumva ari fier kuba umurundi yuko iki kintu yogikurikirana akagipartaja akakizamo akagigira promotion parce que nkuko twago turavuga si promotion ya Crystal Event gusa ni promotion y'umuziki ndodi ni promotion yabajya ba jeune tuko turabona bariko barakora cyane gose benshi barashari ku mashure benshi nta buryo bafise yo kurungika kujya abandi barabagira kurungika ama link ku ma WhatsApp hariyo abatadafise n'amamoye yo gukora ama video mugabo cyatuga tuti turamutse tugize uko onye ntituzobura n'amasosiyete abo bantu tuzoba twatumiye bazoga bati uyu mwana tubona arabishoboye ugasanga ko muri bajya bajene hariho n'abatagira n'aba manager ugasanga hariho uzova yakavuga ati je uyu mwana ndashaka ndamufashe ni plus muri iyo ntumbero hanyuma ndibaza ko ari ikibazo gutete mari kuza kumbaza après muwaza muti none ko ufashe ushatse kugira juste iyo nouvelle génération bajya bandi bakera nabo narabasavye ko twokorana bazi baparene ico gikorwa nka Fizo turamaze kuvugana hari yasigaye kumvugana n'abandi nka Basabi bajya bose tuzi yuko ari ama legende ngahanye muri iki gihugu ndashaka yuko basutena ico gikorwa nkabasaba namwebwe mufise ama media kila muntu wese yuko yosutena ico gikorwa turiko turategura iyindi concert d'office izoba le 14 zo ku munani naho nyene azoba ari samedi navyo bizobera kuri Entente le Crystal boîte de nuit izobe kwije imyaka 8 hariho benshi nabonye ngaha muri mwebwe baje kudusutena l'année passée aho twari dukwije imyaka 7 ubu naho ku banywanyi ba Crystal ntidushobora kubibagira kandi twavuze tuti ifo yuko tugira kindi kintu kinini nya kurusha icyo twagize l'année passée aho naho nace niyumvira umuririmbyi yitwa Jose Chameleone abantu benshi bari bakumbuye babimbira ko bamukumbuye amaze imyaka 7 je pense que 2014 ataza mu Burundi manager we yaramaze iminsi anyandikira presque umwaka kuva Shiba avuye mu Burundi ko Shiba ashitse mu Uganda yashitse agira conference de presse arabagira ingene bangutwa mwakiriye neza ingene abarundi ari public nziza cyane gose aba manager benshi ba musiciens benshi mu Uganda baca baranyandikira benshi barampamagaye bambira yuko babaza ko twokorana muri abo rero pour le moment nahisemo gukorana na Jose Chameleone ko ndazi yuko benshi barakumbuye ko n'umuntu kuri iyi terrain amaze kwishika ko Uburundi arabuzi arabumenyereye kandi aririmba no mu Giswahili benshi ngaho bunye baragitahura plus que nk'abandi babarimba mu Kiganda hanyuma evenement ya gatatu mu bashoboye mwabonye abantu basohotse ngahanye ni yindi ide equipe ya Crystal Event yagize yo kugira compétition sportive interbancaire et assurance donc ni compétition dushatse kugira nta na rimwe rigera ibanga mu Burundi azoba ari ubwa mbere bibaye bajya mwabonye twariko turabapropose so kuvuga yuko ngo twamaze kuvugana nabo cyangwa ngo hari contrat twasinye nabo twabashikirije icyo dushaka gukorana nabo kandi babishimye nibaza ko ngaho bonye tuzobamenyesha mu nyuma kujo twashize ko n'amatariki tuzobikorerako murakoze cyane gose nsiye kubashimira merci beaucoup hari ufise rero ikibazo Tonela nanje ndiga icyo ushoboye kubishura ndabizi ko mufise byinshi mubaza haba kuri Celebrity Night 257 canke kuri iyo evenement ya Dr. Jose Chameleone Party people exactement twahise Party people jambo riko izi ngoga zo gushaka gukora anniversaire mu gihe tuzi ko Crystal Boîte turayinjiza ariko musitacinjiza nuko muzikora izi nguvu n'ubushobozi mu buryo bwo kubategura ibintu kandi bibiri cyane muri interview y'ukwezi kumwe nakoze cyane inguvu nakubwiye ndarindiriye yuko ayo masosiyete adufasha mugabo nkuko namanda babwira
tuzokora igishobotse ibizoshoboka tuzobikora mais ntituzokwanira evenement namanda bababwira iminsi yose le peu de moyens zizoboneka tuzozikoresha kandi iyo evenement izo ari nziza cyane gose ariko nibaza yuko noba nakwishyuye izo nguvu izo nkenya zizoboneka ngira nizo nashoboye kubika tugikora kandi twizera yuko vuba tuzosubira gukora merci twashimye cyane murakoze sinzi ko hari ico ndajya merci twana kindi nababwira atari kubashimira suri ndabashimire ko muri uyu mwuga dukora kuko nababwiye ko nanje nihaye twayifo yuko tuzokora ivyo dushoboye byose kugira ngo umuziki wacu ugere kure nibaza yuko byinshi nibaza ko twe benshi muri twese ngagira turemera Imana nibaza ko ari Imana izo biturira kandi mubandanye mubikora gutyo ubonye pana kuvuga ngo ibi bintu nta mahera binyinjiriza ngo kubera ikimbandanya ndabasutena naba nibaza yuko ejo na hirya ejo atwaye Imana izo bidusubiza mubandanye mufise uyu mutima wo gukunda igihugu no gufasha aba artiste bacu murakoze cyane gose